Nasubiye kubaramutsa no kubakaza mwese muri mwanya bacu muri murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngakumbanisha kuri yacu kandi yanya SCTV yuno mwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane yanino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ari buze kugaruka kuyavugwa mu mutekano, inkuru zivugwa muri politike ndetse n'ibindi bitandukanye biriko biragarukwa ko irya nino. Muharire Databara wishinze kugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto wejeje gusohora itangazo inyuma y'ivyavuzwe ko habaye imirwano ikomeye cane hagati ya Databara ndetse n'imbonerakure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Amakuru yatangajwe na BBC ndetse akavuga ko nayo yayavanye kuri Radio Okapi avuga ko habaye imirwano ndetse ngo Databara ikavanwa mu birindiro vyayo ndetse abasirikare abagwanyi bayo bakicwa. Databara hejeje gusohora itangazo igira icivuze kuri ivyo bintu vyatangajwe na BBC ku munsi w'ejo. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru vyose twabiteguye tuze kuraba ico Databara itangaza ndetse nuko ivyo bivugwa ko ngo yoba yaravanywe mu birindiro vyayo. Turaza kubigaruka ko vyose n'itangazo rihejeje gusohoka muri kano kanya. Hari makuru atandukanye ariko aravugwa cane. Hari umutegetsi akomeye muri CNDD-FDD nawe yinjijwe ibohero. Umutegetsi yoba yinjijwe ibohero kubera iki? Ndaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo bw'idonido nabiteguye vyose. N'amakuru atandukanye avugwa bimenyesha makuru ndetse n'ibindi bitwa turiko turavana amasoko yacu byose turabitohoza nkabigushikiriza ingingo imwe ukwayo. Vyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru urajwa mu bambere bashikirwa nazo. Turaziko abanywanyi bacu muri irya nino batandukanye bamurindiye ko tubashikiriza ibivugwa irya nino. Ano makuru yacu imbere yuko turaba umutegetsi muri CNDD-FDD apfunzwe, katubanze tuyatangurire kuri ritangazo ry'umuhari Databara. Ku munsi w'ejo niho hiriwe haravugwa inkuru BBC yari yanditse yavuga iti Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano y'imbonerakure na Databara. Abarwanyi b'imbonerakure kuwa gatatu bigaruriye agace ka Birimba nyuma y'imirwano yabashamiranyije n'inyeshamba z'abarundi za Databara mw'ishamba rya Itombwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko Radio Okapi ibivuga. Iyi radio iterwa inkunga na ONU ivuga ko amakuru atangwa na societe civile yo muri ako gace avuga ko iyo mirwano yatanguye kuwa gatatu kare mu gitondo ikageza ku mugoroba. Abarwanyi ba Databara bahungiye mu mashamba. Societe civile yaho ivuga ko abapfuye harimwo 12 ba Databara na 24 bakomeretse. Ivuga ko iyi mirwano yaciye igikuba muri rubanda. BBC yagerageje kuvugana n'umukuru w'imbonerakure mu Burundi kuri ibi bivugwa gusa ntibirashoboka kugeza ubu. Leta y'u Burundi yagiye ihakana kohereza ingabo canke abarwanyi mw'ibanga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbonerakure n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi naho Databara igizwe n'abagwanya ubutegetsi. Leta ivuga ko ari abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 mu mpera z'umwaka ushize. Ku birego nk'ibi vyo kohereza ingabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'ingabo mu Burundi yashikirije yayandikiye BBC ko ibivugwa ari ibinyoma. Radio Okapi ivuga ko kuva ku itariki ya 28 Nyakanga n'ukwezi kwa karindwi imbonerakure zatanguye imirwano n'inyeshamba za Databara mu duce twa Kitoga na Masango mu misozi miremire ya Uvira. Ivy'imirwano y'iyo mitwe vyemezwa n'umukuru w'ingabo za FRDC muri ako gace n'umuvugizi w'ibikorwa vya gisirikare Sokora ya kabiri muri Side Kivu vyo kurwanya inyeshamba nk'uko iyo radio ibivuga. Inyeshamba za Databara mu bihe bishize zagiye zigamba ibitero ku butaka bw'u Burundi byiciwemwo abantu. Mu kwezi gushize ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi IDHB
Initiative pour le droit de l'homme au Burundi ryasohoye raporo ivuga ko leta yarungitse abasirikare n'imbonerakure muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshamba za Red Tabara. IDHB yavuze ko ivyo bikorwa vyoba bifise inkomoko ku kugenderanira kw'abakuru b'ibihugu vyompi biheruka, aho bagiranye amasezerano ku vyo gufatanya mu mutekano ariko atarasobanuwe ivyarimwo vyose. BBC yagerageje gushaka abategetsi b'u Burundi kugira bagire ico bavuze kuri raporo ya IDHB ariko ntivyashoboka kubabona. Iyo ni inkuru yatangajwe na BBC ku munsi w'ejo. Ino nkuru yaravutswe cyane bimenyesha makuru yoba ibikorera nga mu Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye bikorera mu karere, ariko Red Tabara yo mu misi iheze inkuru yari yatangajwe kuwa kane nibwo Red Tabara yari yasohoye itangazo yo ivuga ahubwo ko yishe 12 mu mbonerakure n'abasirikare b'u Burundi ndetse ngo n'abandi barwanyi ba mayimayi babafasha, ndetse ikavuga ko ahubwo 24 aribo bakomeretse. Bukeye bwaho nibwo BBC yaciye yandika ino nkuru, ariko nayo ishira ivuga ko amakuru yatanzwe na Radio Okapi ivuga ko nyabuna ahubwo Red Tabara ngo yashwiragijwe, yakubiswe ndetse ikava mu birindiro, ahubwo ngo ako gace Red Tabara yarimwo Kabirimba kakaba karafashwe n'imbonerakure. Nkuko rero itangazo rya Red Tabara yacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter ribivuga, Red Tabara yavuze iti igihushane ku vyatangajwe na radio BBC kubirabana n'ivyatangajwe na radio Okapi ku mirwano yabaye kwigenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 7 muri Birimba Mangenga muri Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya Red Tabara n'abagwanyi n'abasirikare b'u Burundi noneho n'imbonerakure ndetse n'ababafasha bo muri Gumino. Red Tabara ivuga ko ahubwo abasirikare b'u Burundi bonerakure ndetse nabo babafasha ba Gumino ngo batakaje abantu 7 aribo bapfuye 12 bagakomereka. Ivyo biri mu itangazo rya Red Tabara. Red Tabara ibandanya ivuga ko ibiharuro vyatangajwe na radio BBC gahuza bivuga ko Radio Okapi ariyo yabitangaje ivuga ko Red Tabara ngo yoba yaravuye mu birindiro vyayo. Ngivyo sivyo, kuko Red Tabara ngo iracari mu birindiro vyayo kandi ngo nta mugwanyi n'umwe Red Tabara yigeze itakaza muri iyo migwano. Red Tabara rero ikaba ari ryo tangazo yashize ahabona, kandi ikaba ivuga ko atamugwanyi wayo n'umwe yigeze ibura. Ivyo akaba ari itangazo ryemezwa na Red Tabara. Ivyo rero ivya Red Tabara ndetse n'imirwano ivugwa hagati ya Red Tabara, sirikare b'u Burundi, imbonerakure ndetse ngo n'abarwanyi ba muri Gumino. Dutandukire tuve kuri ivyo, hari ibiriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD aho ingozi umugambwe CNDD-FDD ngo ugomba gusubiza ibintu ku rutonde inyuma y'ipfungwa ry'uwahoze ari musitanteri wa komine Kiremba Sebigo Pascal urongoye umuhari w'abakenyezi bo muri CNDD-FDD muri komine Ngozi yamusanze mw'ibohero rikuru mu ntango z'indwi, aho ni mu gihe ujejwe uburimyi n'ubworozi muri komine Kiremba apfungiwe mw'ibohero rikuru i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Urongoye umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'intara nawe ariko akogwako amatohoza, akaba azohereza ayo matohoza azohereza kwifungwa ryiwe mu ndwi iza nk'uko bivugwa n'amasoko yacu y'inkuru. Bakaba bakurikiranwa n'ibijanye n'ibiturire hamwe no kunyuruza imiliyoni nyinshi z'amafaranga y'amarundi yaragenewe gukoreshwa mu bikorwa vy'iterambere rusangi.
guhera kuri uwa gatatu uheze urongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara yararengukijwe muri parike y'intara. Ndatimana Jules Aristide yasambishijwe ku idosiye yerekeye inyuruzwa ry'imiliyoni zirenga 49 z'amafaranga y'amarundi kuri uyu wa gatatu uheze, yumvirijwe gushika igihe c'isaha 3 z'ijoro kugira nibacanishemwo abanywanyi ba CNDD-FDD bahisemwo kumwumviriza i Bujumbura, kandi abari naho apfungirwa kuri uyu wa mbere uza. Mushikiriza manza mukuru wa Republika ategerezwa kuzomurengukisha kugira inyuma yaho azoce ajanwa mu ibohero. Ivyo bikaba vyatangajwe n'umuntu akurikiranira hafi iyo dosiye. Mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi, abandi banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD 3 bari mu ibohero haraheze imisi. Ni Sebigo Pascal yahoze ari musitanteri wa komine Kiremba ari mu ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi kuva igenekerezo rya 29 mu Kakaro. Hari kandi Bashirahishize Maria Goretti, uyu nawe akaba yahoze ari umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Kavumu, akaba arongoye abakenyerera rugamba muri Ngozi, n'uwukurikirana ibikorwa bijanye inyubako muri komine Kiremba. Uwa mbere akaba ari mu ibohero Ingozi, uwa kabiri nawe ari mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru witiriwe ubutunzi Bujumbura. Bose bakurikiranwa nibijanye no kunyuruza no kunyonora ubutunzi bwa leta. Mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yaramaze imisi mu ntara ya Ngozi kugira yumvirize akabakiye abanyagihugu muri rusangi, na cane cane abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kubijanye n'ingene abarongoye iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi batunganya amatungo ya leta. Uretse ko abarongoye umugambwe CNDD-FDD atakindi kibaranga atari kunyurutsa amafaranga muri iyo ntara yavukamwo umukuru w'igihugu Muhisi Petero Nkurunziza, ngo baranamaramaza abo bakorana gushika naho bakubitwa n'igipolisi ku mugaragaro. Ivyatumye umutima w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste uvyimba. Ivyo rero ivyo muba mwaragiye muranyegetswa. Ayo n'amakuru tuba twabatohoreje. Bifuza kuraje mu mbere bashikwa n'amakuru n'ibiganiro mwene ngibi vyonda kuri subscribe twashaka inkurika gushikira mu mbere mu kanya ndaza nkubwira n'ibindi biriko biravugwa irya nino.